ndabaramutse inongera ndabaye ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka munkundire bine kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesha ko kuronka umutahe wo gukora imigambi atari cyo kibuza, ahubwo ari kumenya ico umuntu akeneye. Abanyagihugu batewe n'amazi muri Gisyo ni muri komine Muha muri zone Kanyosha bazoronswa uburaro rusange. Aya n'ayandi ni mukanya. Wese arafise umutahe, ariko nuko habura kumenya ico umuntu akenyewe. Bivugwa na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Naganda abwire mwese murafise umutahe, munaniwe ingene mukoresha gusa. Ubu rero mutangure umwe wese yumvire uwo mutahe wiwe afise ingene awukoresha. Umutahe ni wewe nyene. Naho uzo ufise ifaraga fata kutagira namba. Wewe ucuvuga uti je ndafise umutahe jewe ubu ngira rero ndawuvyaza umusaruro wa mutahe nababwira ngo amahera mukeneye reka basi ngenda bibe yako kabanga. Ubwa mbere ukeneye ngahe? None wovuga ukeneye ngahe utazi n'umugambi wo yakoresha? Nico yituma yarose ucajana mu kabare kuko nta mugambi yafitiye. Banza umenye ukeneye ngahe. Uhejeje kumenya ukeneye, aho ntuja kubaza uwundi ngo bananokerera ngahe, ni wewe nyene. Uhejeje kubona ukeneye ugacuvuga no yaronka gute, ugaca usobokera nk'umugabo ameze nka Neva, ugasobokwa ukajiwe timutama je ndakeneye umpakazi akariko kose jewe upfe kumpemba gusa. Uri kurondera iki? Wa mutahe. Kaba ko kurima, kaba kizamu, kaba kiki, jewe nikenereye amahera yo gutanguza igikorwa. Urashobora kuzubona cyakubaza ngo ukeneye ngahe? Tije noronka ibihumbi bitarenga 100 nzoba ndemaye, kuko nzoca norora inkwavu. Izo nkwavu zizovubyara iki? Erega urukwavu n'imiburi buri ruvyara inkwavu 42 ku mwaka. None urukwavu rugurwa ngahe? Ugaca uvuga uti ruzovyara uku, urunago ruvyara uku, jewe nzoca ntunga mu myaka ingana uku, unzoba ndi umuntu rero ngenda ngaye nanje. Abanyagihugu batewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika muri Gisyo ni muri komine Muha zone Kanyosha bazohabwa uburaro rusange. Bivugwa na Jeanne Mukenguruka avugira ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inyubako Jules Verne na Kimani. Abanyagihugu bo muri quartier ya Gisyo bari bafise ibibanza bateshejwe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze. Umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ivy'inyubako yavuze ko bene ivyo bibanza bazoronswa aho baba, kuko vyabaye ngombwa ko hagabanwa uburinganire bw'ivyo bibanza kugira haronke benshi bashoboka. Akabananya avuga ko utazoba yashimye kuja mu mugambi w'uraro rusange nawe azoca bishikiriza heza habwa amafaranga bihuriranye n'ico kibanza. Kibanza cyo mu Gisyo ikiyaga ca Tanganyika caraduze gituma ibibanza bitari bike bitwagwa. Umuntu mbere yuko haronswa ibibanza abanyagihugu canke abene gihugu benshi kugira baronke uburaro, byatumye bagabanya ivyo uburinganire bw'ivyo bibanza. Rero ko hariho abariko barasaba ngo basubizwe uburyo, ariko bari bifuza uburaro, je no bahanura ko ahubwo baguma muri wa mugambi wo kuronka uburaro. Ariko hariho ubushaka ayo mafaranga yiwiwe azoyasubizwa hisunzwe amategeko kandi tubikoranye n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Bikaba vyavugiwe mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye bagiranye n'abanyagihugu bo mu ntara ya Muramvya. Abanyagihugu bo mu ntara hagati mu gihugu canke ku mipaka bidoga ko batumva imbonesha kuri canke ngo bumvirize amaradiyo. Barahumurizwa n'umwunganizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutumatumanako amakuru Thierry Kitamoye ko ivyuma biriko biranagurwa kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti. Imyidogo y'abene gihugu bo mu ntara za Kirundo, Ngozi, Muyinga na Ruyigi bavuga yuko batumva amaradiyo eka n'imbonesha kure
si muri izo ntara gusa ivyo bivugwa, hari no mu zindi ntara nk'uko twagiye turavyumva. Aha imvo nyamukuru nuko ivyuma bituma abo bene gihugu bashobora gukurikirana ayo makuru canke ivyo biganiro usanga vyarashaje, ndetse nko mu ntara z'uburaruko baratubwira yuko basanga baca bakurikirana amaradiyo ava mu asamiranira mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo rero twabifashe nka nkama, hariho ibiriko birakorwa kugira ngo izo ngorane ziri kuri izo ntara cyane cyane ziherereye ku mipaka na bene gihugu baho bashobore gukurikirana ibiganiro bica ku maradiyo n'amateleviziyo. Nivyo leta y'u Burundi yarafashe ingurane kugira ngo igisata c'amateleviziyo kikore cisunze ubuhinga bwa none, kive muco bise analogique kije muri numerique. Ibikorwa rero byo gushiraho iminara niko vyaraheze, iminara igera kuri 11 yarakwiragijwe mu gihugu. Hama rero iyo minara nayo kugira ishobore gukora n'ivyo vyuma bishobore gukoreshwa, habwa kubaho ishira hamwe rizoheza rigakoresha ivyo bikoresho. Nk'abajejwe kuzoba barongo iryo shira hamwe baramaze gushirwaho n'iteko ry'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri. Murumva rero yuko iyo ni intambwe, kuko iyo umukuru w'igihugu amaze kugena abarongo yishira hamwe ni cerekana yuko iryo shira hamwe riri hafi gutangura. Ikindi kijanye no mutahe, naho nyene leta y'u Burundi ku mutahe isabwa, uwo mutahe yarawutekanije mu mafaranga isanzwe izokoresha muri no mwaka. Icyari gisigaye ni amategeko azobagenga iryo shira hamwe, ari azotomora ingene iryo shira hamwe rizoheza rigakorana na leta. Bamwe mu bagize amahirwe yo kuja mu gice cya kabiri gishira icyanyuma mu higanwa Primusic bavuga ko nibagira amahirwe yo gutsindira iryo higanwa bazokora umuziki mwiza wa kanovera. Jessica Karen Ingabi. Abanyempano 12 bagize amahirwe gushika mu gice cya kabiri gishira nyuma mu higanwa Primusic ry'umwaka baragaragaje impano zabo mu ijoro ryo kuwa 14 mu Kakaro mu giteramo ciswe Primusic Talk Show, mu ntumbero yo kwerekana ico bashoboye kuyaga kubijanye n'ico bakoresha imirimo tutogero zironswa hamwe n'ibyo bahuye nk'intambamye muri no rugendo rwo gukora umuziki wabo. Nakwiye mu muryango abavyeyi n'abafatana bose abari bizi rero cyangwa asanga nini dukorana iyo vibe nyine kuri mu gihugu. Gerageza kwidandaza no hanze mu inyuma bakagira ico bungutse, bakabona ego uyu muziki w'abarundi turarushe ko abatwumviriza ba Constantine bande n'abandi, ariko umuziki w'Uburundi ukagira inguvu mukatwumviriza kwatwe. Indirimbo yaje nakoresha muri kanda finale, nabonye yaragize like menshi cyane, bose bavuga ngo indirimbo ni sawa, bintera kumva ko haje kukumva indirimbo zanje nansi ziraryoshe kandi ndose uburyo mwazishira ku mugaragaro. Rero numva afise inyota, ndazifise ni nyinshi cyane cyane z'akaranga k'igihugu, ndazifise ni nyinshi. Imana ifashije nkashikira ko ubwo buryo yo baramahirwe yacu kugira ngo nanje simbataza akaranga k'igihugu cyacu Burundi kamamare no mu bihugu bituhanye bibe kugira ngo babone Uburundi koko icyacu. kirekire ndabizi ko mfise imana kuririmba, ndani mukirera mugabo natanguye kubikunda cyane kuva mu 2015.
nturatanga kubijamo cyane. Dushimire Rwabigi yaduteguye ibihiganwa yadushyize hamwe bituma tubona abantu dufise ibice bitandukanye tumenya benshi. Nashaka gukora indirimbo ziwacu ndabigoye cyane rwose. Nacika intege rimwe rimwe ndabiha uko ndi ameze neza. Abantu benshi barashobora kubandanya kubera kezi y'uburyo yego akunze amashuri nzogize amahirwe yo kugira ishobora gutangura rero afise uburyo ndavuga ko bukwiye. Turamaze kwiga ibintu byinshi kubera ko dukorana n'abantu benshi basanzwe bafise aho bageze kanaka. Rero urumva iyo usanzwe ufise ubumenyi kanaka ukashobora n'udafise ubundi n'udafise ubundi bikoranye bica biba byinshi cyane ugaca usanga umuntu yaduze kuri rugezo kanaka mu bijyanye no mu bumenyi. Sinabiteguye kubera ngo ntayibonye ibaye iyo nabonye n'ijya yakatemo navuga ati ntiyasubira cyane. Hari turi abanyempano ngo icyadutwaye ari impano dufashwe neza mu gatondo turebye turirimba tunywa akayi turirimba saa sita nuko nyine tufungura turirimba ari ibintu byiza cyane. Ihiganwa Pri Musique mwaka wa 2023 icivuga akaba ari impano yawe niyo mateka yawe. Dutandukire mu makuru y'inkino dushikirizwa na Jules Verne na Kimana. Amakuru y'inkino tere mu nkino z'amaboko volleyball ku mugwi wa Mikade Sportif de Bujumbura wariko urahimbaza isabukuru y'imyaka 47 umaze ubayeho. Ukaba wari watumye ko imindi migwi itandukanye yo mu bihugu bibanyi nko mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Buganda kugira yifatikanye nabo mu guhimbaza iyo sabukuru. Igikombe kikaba cyatahukanwe n'umugwi wa Pele Volleyball Club wo mu Rwanda utsinze umugwi w'urunani amaseti 3-2. Kibanza gatatu bikaba cyatahukanywe n'umugwi nyene wo mu Rwanda Police Volleyball Club. Kibanza ca kane tahukana n'umugwi wa ASB. Tukiri mu nkino z'amaboko imigwi y'urunani na Dinamo nizokina inkino za nyuma za playoff nyuma yo gutsinda imigwi ya Tigers hamwe n'umugwi wa Remesha harimwo n'urukino urunani yatsinze Tigers y'amanota 75 ku manota 23 ibitaheruka kuba mu nkino z'amaboko. Tubandanirize kuyavugwa mu mugwi wa Vitaro aho bari kuratanga intererano y'imifuko 50 y'isima kuri no wa gatandatu kugira ngo baterere mu gusubiramo ikibuga citiriwe Intwari. Uwo mugwi wa Vitaro watwariye ko ibikombe vyinshi nkuko byashikirijwe na Arsene Bucuti
asanzwe avugira uwo mugwi. Ishure ry'abanonotsi b'Ibujumbura barashima intambwe bagezeko, bakaba bifuza ko bokongera kuramura abandi banonotsi rurangiranwa bazoza basubirira abakinyi nka Venice Niyongabo n'abandi. Nkuko vyashikirijwe na Adolphe Rukenkanya arongoye iryo shure, ariwe kandi asanzwe yariko aramenyereza umunonotsi Venice Niyongabo gihe yatwara umudari w'inzahabu ari nawo wonyene Uburundi bufise. Evugwa mu makungu tuhere ku mugabane wa Afrika mu nkino z'umupira w'amaboko za Afrocan, aho igihugu ca Maroc arico caje kuba gitahukana igikombe nyuma yo gutsinda igihugu ca Cote d'Ivoire. Igihugu c'u Rwanda kikaba catahukanye ikibanza ca gatatu, Etienne Rusange ya Kongo nayo itahukana ikibanza ca kane. Ku mugabane wa Buraya umukinyi Lionel Messi hamwe na Sergio Busquets bakaba barerekanywe imbere y'abakunzi b'umugwi wa Miami nk'abakinyi bashasha bagiye kuzokinira uwo mugwi. Nyuma y'imyaka igera kuri 2 apfunzwe, umukinyi Benjamin Mendy akinira umugwi w'igihugu w'Ubufaransa hamwe n'umugwi wa Manchester City yararekuwe kuko ubutungane bwasanze ivyaha yagirizwa vyo gukubagura no gufata ku nguvu abakenyezi atashingiro bifise. Abakinyi batandukanye nka Paul Rabir Pogba, Memphis Depay, Vinicius Junior n'abandi bakaba bagiye baragira ico bayivuzeko, bakibaza bati mbega uwo mukinyi ivyo yatakaje vyo azobirihwa nande. Benjamin Mendy we abajijwe n'abamenyesha makuru uko yakiriye iyo ngingo yo kumuha ukwidegemvya katacyo yashimye kubivugako, akaba yabishije muri mwe gusa avuga ati alhamdulillah ndashima Imana. Iyo nkuru duciye turangiriza koreka ndabashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimira bagenzi banje badufashije kutokana ano makuru, nongashimira uwo yahagarikiye ari Benoit Sindayigwanya. Ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi, mugire aho muba naho butaha.